sivyo kuko hajya umukozi w'Imana tuje ntiyamaye migwi wawe muga urabona amateka akoze hehe mu mahanga bose baca umugani kabisa duhora tubona nabonye duhora tubona umukozi w'Imana akora ibintu by'igitangaza ariko hakaba bamwe mu barundi bamucoza harimo n'izina Chimamanda kwabandanya mutwara nta nico bizomubwira azobandanya atera imbere amateka gume yayandi ahubwo yongerekane n'imihezagiro yongerekane sivyo kubera ko nta mwana w'umuntu yigeze avuga ijambo ngo rikunde Imana yonyine bifise umugambi wayo Chimamanda arashaka yotutse agafunga ujya munwa wiwe sivyo yitabandi ngo n'ubusuguru ari we wa mbere afunga ujya munwa azaravuga ibikenewe ntabona kakuze ubwanwa bwuzuye umunwa mugavuga ibidakenewe Mugije cyane mugo mwese mudukurikirana muri ku mpande zene zise turabahaye mwaramutse namwiriwe biravana umwese naho aherereye so mane muzira mupromote bando kwamira gutarakora subscribe like share comment n'abandanye bikora kugira ngo ibintu bigende neza cyane. Today is another day, another blessing, another beautiful day. Twatewe ibake twongeye kwakira mu cubahiro ciwe yakoze vyinshi yaratutswe yarakubaguwe yarapambanye ariko byose yarabigeze ko unawo suwundi ni Uwiteka Link Arlene Uwiteka Link Arlene turakwakire cyane mugame bwawe murakoze cyane urameze neza cyane gose ibintu ni wanene ashina mafi twama tugusanga kumuhana bimeze gute waraye neza ibintu ni sawa nuko naraye neza ndashima Imana namwe nize ko mwaraye neza hageje muri nze mubona ndi kuri kamera bijya jemba ameze neza cyane umeze neza cyane gose reka twakire cyane kandi nanje ndabaramukije cyane merci beaucoup kandi kunyakira ego hari nabonye abanyarwanda ukantu wavuze ati barakurondeye ibana bahagurutse ninde urondera umuntu nkawe ninde wakubise ahababaza nakubise ahababaza nyene kuko hariho nabasanze inbox kuntuka barantutse baranyeretse nayo voilà barantutse ibitutsi bida je rero baca abantuka ngiye kuri antele mamani umva ko mfise umubabaro wanje awo muntu ko naramusubije ndamufaka ndamutuka ndamubwira nabi nimba utari mu bandondeye wewe bene wanyu nibo bandondeye bamugira icyo mwubaha tushaka note twicira amafaranga muri UNESCO kini kwa kundi nyene UNESCO kini kwa kundi nyene mbega ndashaka kumenya abantu badukurikirana muri bangahe mumaze kuzana imitahe atwari beshi atwari beshi Ndezo mina mariza kunywa chai nimumbona ukumejeje kunywa icayi kunywa icayi byari bimeze neza muri UNESCO kirero babandanye bani migitegwa bandanye nigitegwa cikibonobono kandi akabijya barutse kuvuga ko basubiye ku mutahe w'ibihumbi 6 rero abantu mudukurikirana mwisuke muri benshi mugende muri UNESCO kugira ngo mushire imita imbaze gushira ushize mu mutahe mu 6 wasimira nyuma y'imyaka ingahe umaze kubera umugwiza tunga yego umva akayo mahigwa cyane gose ni ibintu byo biryoshe usimire yawe nyene cyo bari mukuru w'igihugu yarabahaye amatongo yo kurimama kwara mu ijambo yavuze nyene cyo yavuze nti nta tongo rya leta rizosubira kwicara abantu bafise ibyo amigambi barangura mu matongo ya leta baza kuyakora kawaida nivyo vyiza kabisa twongera tunatumirira tongo hari abarima kabisa nuko twongera tunatumirira aba diaspora bari mu mahanga kuzana imitahe muri UNESCO kuzana imitahe kugira ngo bene wacu batere imbere cyane tuvuze UNESCO tuje kumumve kari kibonobono ikibonobono cagutse gihindura izina bamaze kubimenya ego caragutse kabisa nibaza ko akantu tujije kugaca kare tungire mu kiganiro nyezina amakuru agezweho gatori ya promote utatwihutisha tuje unama nababwiye ndabibutse yuko mbonye hano
ubu mbonye no kuri Nick Drip Shop, Nick Drip Media, bon byose mzi yuko ari amazina yabyo, ni Nick Drip Media Shop, byose ni bon. abantu bose nicyo gikuru kwanza, abantu bose, abantu mwese mukurikirana urubuga rwa Nick Drip Show, Nick Drip Media, muzosanga ko alu murabona yuko tuba dutesanye. Yes, reka tujye mugano nyezina rero. Amakuru ashusha agezweho, umukozi w'Imana Chris Ndikumana yaratangaje isi n'amakungu, atuma ibendera ry'igihugu cyacu cy'u Burundi rihungabana mu makungu. Twarabonye la fois passée bamundekere yagiye yagusengeye aranakwaturako. Chris Ndikumana wo mubona gute nk'umuntu nk'umupatriota akunda igihugu? Chris Ndikumana arasenga, icyo ni cyambere. Chris Ndikumana ni umukozi vuba w'Imana, nta muntu yopinga canke yo biharira, ni umukozi w'Imana kabisa. Chris Ndikumana amaze gukora amateka menshi mu butumwa bw'Imana, ariko amaze gukora amateka menshi. Ubu gushikisa muri Canada, idarapo ry'u Burundi riragiye hejuru. Abarundi bariyo canke bari mu ntara zitandukanye za Canada bagiragiye mu giteramo. Bese hari huzemwe n'abazungu, hari huzemwe n'abazungu benshi rero, benshi, kuko burya kuzuza sare nk'ijya, sare ijamwe 19,000 si coroshe. 19 si coroshe ya promoter. En plus mu ntara, sivyo les amis, ni wumva ugiye mu Kirundo ukuzuza sare atamuntu numwe arayuzuza, ni wumva ugiye Makamba canke Gitega ukuzuza stade, si coroshe, sivyo umuntu wari we wese. Twenga mu Burundi twari dusanzwe tuzi yuko uwabuzuza stade ari abantu babiri, sivyo? N'abantu ni ibintu bibiri aba bashobora kuzuza stade. Ego bashobora kuzuza stade ikuzura, sivyo? Yes, igikorwa kagenda neza ukuri kwami. Twari dusanzwe tuzi ko ari Chris Ndikumana nyene na CNDD-FDD. CNDD-FDD yo iranabura naho ibicarika, sivyo? Abo bantu aba mu Burundi baracari umwe ku mubumbi. Yes, ibintu Chris Ndikumana yarakunze rero muri Canada ni ibintu twese byadutangaje kuzuza sare nk'ijya, wumva itari bwigere yuzura. N'amateka turose umurundi ashobora gukora ibintu nk'ivyo. Bien sûr, bisigura neza ko ari umurundi akwiye gushigikirwa neza cyane. Les amis, ntuzotangare n'umuntu yasizwe amavuta. Amavuta haba ararivugira, amavuta yonyine arivugira, n'ibikorwa birivugira. Rero uzoca usanga bacima amande baca baza kumukritika, kuvuga yadakenewe, sivyo? Aho twari kuhagera mu nyuma mugabo gatwaye tumenye kwanza Chris Ndikumana abarundi bamuha valeur ya gute. Abarundi barakunda mbere yuko twinjira mu bantu baba banamugwanya. Ico ni cambere ko Chris Ndikumana akunzwe. Ashe bicara babizi vraiment. Chris Ndikumana arakunzwe. Agaciro afise mu mahanga ubwo niko natwe tumuha mu Burundi. Agaciro afise mu mahanga ubwo natwe niko tumuha mu Burundi. Mu Burundi ntiba je nshaka ndanavuga ukuri nibaza ko atagaciro karekare bamuha gose. Sivyo? Kuko hajya umukozi w'Imana tuje ntiyamayemegwe wawe. Muga urabona amateka akoze hehe mu mahanga. Bose baca umugani kabisa. Tubora tubona nabonye
duha tubona umukozi w'Imana akora ibintu by'igitangaza ariko hakaba bamwe mu barundi Yeah. bamucoza harimo n'izina Chimamanda. Wewe yongese wewe tuvuge igayitse uhari cyo wivuga Chimamanda basha Chimamanda mukwiye kumutahura ko ari umukeha bwenge kuko ujya naho woraro akora iciza gute ntiyopfa abonye ko ari iciza naho woraro akora ineza gute ntazopfa abonye ko ari ineza sivyo ndafise abantu mu buzima twigeze kugendana bameze nka Chimamanda naho wobakorera iciza gute kandi mwuyo mwanya ufise amafaranga barabona yuko uri umwana mwiza ufise umutima wo gutanga bafashe rero service canke iyo service nticemwo bavuga kuri nziga atanico ushoboye uri umuhimbiri bagenda barakwandagaza ntibibuka yuko rimwe bigeze kuvuga kuri umwana mwiza. Ayo majambo rero tuvuge ko Chimamanda agenda arandagaza Chris bivanye n'ibyo yamukoreye. Ego niyo mpamvu ndabivuze Chris Ndikumana yarakoreye ibyiza kandi byinshi Chimamanda Moses sivyo saha niwe amuvuga uko atari niwe amuvuga ko akoresha esprit satanique nagore uru satanique mana Chimamanda kamana imana imbabarire Chimamanda afite esprit mbi esprit satanique mbi sinzi ukuntu ujya mugabo imana yakuntu yamuremye mugabo je hari gihe mpora niyumvira imana yarehejeje kurema icihumiriza itako ati hari hageze pause y'umubiri n'ukuje ko tunubwe buke kimutaka ubwenge buke kandi mu gihe Chimamanda avuga ko ariko arahumura ngo ariko ashira hanze amakosa ngo bakora we kuyororeka inde ngo ariko ashira amakosa hanze ye bakora Chimamanda niyo mpamvu ndakubwiye ko Chimamanda ari umukeha bwenge Chimamanda ni umukeha bwenge umwe wa mbere none urabona gute urabona ko gucafuza abakozi b'Imana ubona hari ico Chris Ndikumana ibyo Chimamanda bamuvuga ko ubona hari ico bimugira ntaco bimugira ntaco bizomutwara nta nico bizomugira azobandanya atera imbere amateka gume yayandi ahubwo yongerekane n'imihezagiro yongerekane sivyo kubera ko nta mwana w'umuntu yigeze avuga ijambo ngo rikunde Imana yonyine bifise umugambi wayo Chimamanda arashaka yotutse agafunga ujya munwa wiwe sivyo yitabandi ngo nubusuguru ari we wa mbere afunga ujya munwa azaravuga ibikenewe ntabona akakuze ubwanwa bwuzuye umunwa mugavuga ibidakenewe none Chris Ndikumana abarundi bakwiye kumufata gute rero Chris Ndikumana abarundi bakwiye kumufata nk'intumwa y'Imana kuko ni byukuri byavaye n'intumwa y'Imana niba mureke tu twarabonye abantu bagiye barakora amateka mu Burundi hahira igihe ukaza wumva ngo babaye abanyarwanda ngo bahinduye ubwene bw'igihugu tuvuge ko ingabirano yacu nayo Chris Ndikumana dushobora kumva vuba ibyo byamushikiye sinibaza ariko nta wamenya muga sindabyibaza ariko nta wamenya kuko n'abahemutse benshi ntabyo twari twiteze nibaza ko iyo impano igaragaye kenshi abazungu barayitwara bakayiyandika ko bakayiha nationalite ariko ntabyo turigera tumwumva ko nibaza ko Chris Ndikumana ari intumwa y'Imana ikorera hano mu Burundi tuvuge ko igihugu ciwa gikunda ari umupatriote w'ukuri kuko yari kuba yaragiye kuva kera amaze gutembera mu mapeyi menshi atandukanye je nicambere rero nibaza yuko ivyo bintu atabiha agaciro ego kabisa ni ikihe kintu ukangurira canke wohanura abantu bagerageza gucafuza abantu basizwe amavuta icambere na mbere cyo bomenya amavuta umuntu yasizwe amavuta ntahangagwa kuko uragerageza kumuvuga ko ijambo ryose rigapfa ubusa nta gaciro nta kamaro nta kintu na kimwe be urazi yuko ushobora kugenda mu ibarabara utazi ko yasizwe amavuta utaramenya kuyakoresha utaramenya kuyahagurutsa ariko gushikisa Chris Ndikumana kubera ko yatahuye kandi ariko atahuza n'abantu benshi sivyo ijambo ry'Imana ryari rishaka kuvuga ati umuntu yasizwe amavuta wese
amaze kumenya amavuta yiwe amaze kumenya agaciro k'amavuta nibaza yuko vraiment guhangagwa adahangagwa ya yes reka tugushimire cyane Yaru merci beaucoup dushimira abantu bose bakora dukurikirana nizere ko bone ubutumwa bw'abashikiri yego kandi ko kino kiganiro tugikoze kugira ngo dukeze umukozi w'Imana wacu ndamukeje vraiment Chris Ndikumana félicitations uze wamutera imbere imigisha kubeko myinshi kuko ufite icyo Imana yakuvuze ko umwana w'umuntu adashobora guhindura abavuga nabo ni mubandanye muvuga kuko iyo mivumo imbere y'umwana w'Imana ihinduka imigisha n'imihezagiro hezagira rero hezagira mwibaze ko muriko muramuvuma ntibizomushikira jamais kabisa ya urakoze cyane thank you